tugiye gushiraho amanama yo kubasigurira ko ivyo bakoze ubuheze vyo kwandikisha abashizeho ibibanza vy'yegeranirizo kandi atakawa bafise, abo bazohanwa biciye mu mategeko, kandi igihugu ntizokwiyemera ko kizobaranya gitakaza amahera giha umuntu adafise ikawa. Rero tugiye kubibasigurira neza yuko batobisubira, uzokwirahera akabisubira azohanwa n'amategeko, kuko mwibi bikorwa ntidukeneye uwashizeho ikibanza c'yegeranirizo, dukeneyeho ufise ikawa, nyene ikawa afise umurima, kuko amadone dukeneye nayo ku murima sayo ku muntu. Ikawa bazosanga ryatewe aho hahungabanijwe ibidukikije, iryo ntirizoshorwa mu gihugu na kimwe co muri Union Européenne. Ishirahamwe rya leta ODECA rijejwe ivyo guteza imbere igiterwa c'ikawa mu Burundi ryatunganije kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya 29/0 umwaka wa 2025 inama ku baserukira abarimyi b'ikawa mu Burundi n'abakorera muri ico gisata mu ntumbero yo kubibutsa itegeko riva mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya rivuga ko ikawa yimbuwe ahantu hahungabanijwe ibidukikije itazoshorwa mu masoko mpuzamakungu yo mu bihugu vya Buraya, nk'uko umuyobozi mukuru wa ODECA Engineer Nindabira Jean Dodier abimenyesha, akongera agatera kamo abarimyi b'ikawa mu Burundi. Iryo tegeko riravuga ko ikawa ryose ryarimwe ahantu hahungabanijwe ibidukikije ritazoshorerwa mu gihugu na kimwe kigize Union Européenne. Tukaba tuzi ko igice kinini c'ikawa ry'u Burundi ndetse ibice birenga 50 bishorerwa muri ivyo bihugu. Rero twarikumvikana nabo uruhara rw'umwe wese kugira ngo dushobore gukora ibishoboka kugira iyo soko muri Union Européenne ntituyitakaze, ariko twirinde ikintu cose cohungabanya ibidukikije mu giterwa c'ikawa. Akamo twotera abarimyi b'ikawa ndetse n'abantu bose bakorera mu gisata c'ikawa nuko twokurikiza amategeko ajanye no gukingira ibidukikije mu gisata c'ikawa. Turazi ko hari ibikorwa vyinshi bihungabanya ibidukikije mu giterwa c'ikawa. Rero twariko tubasaba ko mu ntumbero yo kwirinda ko iryo tegeko rizofata igiterwa c'ikawa c'u Burundi, umwe wese ahakorera n'ahakora yo kwirinda ibisambura ibidukikije. Ngo kubera ivyo rero ngo hagiye kuba iyandikwa ry'abarimyi bose b'ikawa mu Burundi mu buryo bugezweho ngo kugira ibikorwa vyabo bikurikiranwe hakurikijwe ubuhinga bwa none. Twanaboneyeho n'akaryo ko kubibutsa ko ibintu vyose vyagiye biranga isizeni iheze bibi, nko gushiraho vya bibanza vy'yegeranirizo bidaciye mu mategeko, ko bovyirinda kugira ngo turabe ko iyi season tugiye gutangura yoba isizeni nziza, kandi yoba isizeni yotuma umwene gihugu na nyene ikawa bahatorera akoyoko. Vyarabonetse ko hageze kuriha abarimyi bazana amazina y'abashizeho ivyo bibanza vy'yegeranirizo aho kuzana amazina y'abarimyi bonyene. Rero twabasavye ko iyo ngendo mbi batoyisubira, bo kwandikisha mu bikorwa vya georeferenciation vya digitalisation bigiye gutangura, bo kwandikisha umwene gihugu akaba yandikisha n'ikawa ryiwe. Ngo ikawa zizimburwa ahahungabanijwe ibidukikije ngo zizoshorwa handi mu bindi bihugu atari mu bihugu vya Buraya, ngo nayo biyandikisha ku mazina y'abarimyi atari bo ngo bazohanwa bikomeye hakurikijwe amategeko. Tubibutse ko ibice birenga 50% vy'ikawa yimburwa mu Burundi yahora ishorwa mu masoko y'ibihugu vya Buraya.